Ego murakoze maze ndabashimire mwese banyakubahwa abamenyesha makuru muri hano namwe banyakubahwa baririmbyi bahinga rusa muri kino gihugu cy'u Burundi mumfashe kandi mwebwe muri ngaha twakira umushitsi social mora tumwakira amashimeshi tumukomera amashi karibu. Hanyuma rero nkuko mwabivuze DICOBU twaratunganije ihiganwa twise DICOBU Music Award 2022 aho ari higanwa ryahuza ryahiganisha abaririmbyi bari muri Leta Zunze za Amerika. Hanyuma washoboye gutahukana agashimwe akaba ari Dom Bright akaba ari ngaha. Intumbero y'icyo giteramo rero turiko turategura uno munsi nkuko twabitegekanije kandi biri mu mugambi twihaye wo gushigikira no guteza imbere umuziki ndundi. Twatunganije ihiganwa kugira ngo dushireho ikiraro gihuza abaririmbyi bari mu Burundi n'abari muri Leta Zunze za Amerika. Bisigura ko dushaka ko abaririmbyi dufise ngaha mu Burundi babikora neza, babyifatamo neza, babica bigacika, tukagomba ko umuziki wabo udaherera ngaha gusa. Tukifuza ko ubu umuziki w'akarere, umuziki kandi ushobora kuba umuziki uteza imbere igihugu ukabateza nabo nyene imbere. Ndabizi basanze babikora, bamwe mbere barateye imbere biciye mu muziki, ariko hari abandi batarashika ku ntambwe bipfuza. Nkuko mubizi rero ngo kwa nyokorome uhashikanwa uvuga ngo uhashikanwa na nyokwanyu. Nico gituma tuvuga tuti DICOBU turashoboye natwe kuzana abaririmbyi bari hano muri kino gihugu kugira ngo umwuga wabo bawubandanirize mu makungu. Bisigura ngo tugomba gushiraho ico kiraro. Ni nayo mpamvu rero twazanye Dom Bright wundi vyagoye ariko bari ngaha ejo ni Nziza Desire akaba yagize wa kabiri ariko ntazo bari ngaha ejo bivuye ku mvo yagize imvo zitamuvuyeko. Nibaza ko rero intumbero yacu ari uko Dom Bright nk'umuririmbyi afise inyenyeri tubona ko ashobora kugera kure cyane aza agahura n'abandi baririmbyi. Hanyuma abaririmbyi b'u Burundi nabo tukagomba ko nabo bahura nabo muri Amerika. Mwabibonye kandi kako turi kumwe na Social Mora avuye mu Rwanda, hariho n'abandi bari ko bavuye muri Tanzania, ariko kubera ko twateguye ibintu mu mwanya muto cyane ntibyakunze ko bari ngaha. Nico gituma rero twateguye kino giteramo. Abaririmbyi rero bagiye hamwe bakamenyana, bagashira ingufu hamwe, barashobora bonyene gutera imbere, bakiteza imbere, bagateza imbere imiryango, bagateza imbere igihugu. Rero turazi neza umuziki akamaro kawo haba muri Amerika, turazi ingene abanyamahanga baha agaciro umuziki, na cyane ko nta muntu n'umwe adakunda umuziki. Udakunda umuziki w'abartiste ukunda uw'Imana. Wose no muziki. Ahantu hose haba mu isoko haba mu kabare nta numwe atumviriza umuziki. Namwe bw'abajournaliste murabizi muri ko mugiye biganiro ntumara umwanya munini muvuga nta rubumviriza, ariko mushizemo twatuziki bigenda neza. Niyo ntumbero yatumye tubikora uko. Iki giteramo rero turiko turategura kizobejo kizotwereka neza ni bande twokorana by'ukuri, ni bande twoshiramo ingufu kurusha abandi, ni bande twofashanya kugira ngo mu mwaka uza ibibereye ngaha aye kuri miki bize bibere muri Etazini. Hanyuma murazi yuko turi muri East Africa, tukifuza yuko abaririmbyi bacu basohoka cyane. Ko mukurikirana mu karere murabona yuko abarinzi bakomeye bama bari ko baragenda buri mwanya igihugu ku kindi. Natwe rero turazi ko ivyo bishoboka kandi turazi ko dushobora kubishikako. Nico gituma twavuze tuti reka dutunganye kino giteramo. Intumbero yindi rero sivyo gusa, ni Diaspora Homecoming 2022. Bisigura ko ari first edition, tuzoguma tubigira buri mwaka. Nkuko dufise DICOBU event izokwamiba buri mwaka. Rero no mu mwaka uza tuzokora ibintu nk'ibi. Rero ni rya mbere tubikoze,
tukifuza ko bizogenda neza kandi turiziye ko tuzoshika kure. Iyindi ntumbero ya diaspora homecoming no kwigina itahuka canke igaruka ry'abarundi ba mu mahanga, kuko iyo tuje nka Dom Bright sinzi igiherukira ngaha n'abandi twazanye, murabona yuko abantu benshi baba bipfuza kuza muri kino gihugu, ariko rero twebwe tugomba korosha no kubacira inzira kugira ngo baze bisanga basangira n'abandi. Iki giteramo rero kizoba kirimwo abarundi baba hano mu Burundi n'abo mu mahanga, bisigura ngo nakaryo keza ko gusangira. Tugomba kubahuza rero biciye mu muziki ndundi kandi birashoboka. Tugomba kwagura akarere, nico gituma twatumiye social muri ngaha. Tugomba yuko habaho network, kuko turamaze kumenya akamaro k'ivyo bintu byose. Imana bahezagire rero, reka muri kano kanya mpaka jambo nyakubahwa perezida, murazi ko kino giteramo turiko turagikora, ariko kandi gihagarariwe dushigikiwe kandi indongozi za diaspora. Rero nyakubahwa perezida, mwarakoze, karibu. Murakoze cyane. Nagira fate kano kanya kugira ngo mbanze gushimira umurongozi wa DICOBU kubera kino gikorwa cy'iteka batunganije. Ni igikorwa cyerekana urukundo kandi cyerekana yuko igihugu cy'u Burundi ari nyabagendwa. Ivyo navyo bikaba biri no migambi twiyemeje kuva kuja muri ano mabanga yuko tuzoshigikira umurundi wese mu mahanga afite ivyumviro byo guteza imbere igihugu, byo kwerekana ko Uburundi ari igihugu ciza, ari igihugu nyabagendwa. Hama rero kuvyerekeye kino giteramo, na jewe nagira fate kano kanya kugira ngo mpamagarire abanyagisagara bose n'abadiaspora muri rusange ngo baze kwirabira, kuko turavye ingene giteguye, turavye n'ivyo shirahamwe DICOBU ryateguye muri Amerika no twari turi, turabona neza ko ari ibintu bizotanga ishusho nziza ku gihugu. Murakoze, Imana ibahezagire. Murakoze. General Nsko waza kubaza ibibazo mu makara. Gusa reka dushimire DICOBU n'abayirongoye bose ukuntu batwizeye bakaduha ayo mahirwe yuko dukorana ibyo. Ni ikintu cyiza cyane guhuza abantu nk'abartiste ahantu hamwe. Uravye n'abandi bahora babikora mugabo this is too much. So nk'uko twe twiyemeje tuzokora kuko ari umurimo wacu, baraduteye akamo, so icyo tuzokora nk'uko dusonze tubikora. Nta menshi bise novuga, gusa turimo gusa nuko nobashimira, nkashimira n'abaririmbyi bose bari ngaho, nkashimira abafashije mu mugongo iki gikorwa, kandi noshaka yuko n'abandi arabira akarorero kugira ibintu nk'ibi bizoba donc nibigarukire ngaho bizokwamaho imisi yose. Murakoze. Tugira amahoro tugira amahoro ku Barundi. Nshaka gufata kano kanya nanje nshimira DICOBU kuko ugiruka biraba diaspora music ku bantu batahura diaspora, kugira ngo ushobore kumvikana nuko igikorwa cyane, igikorwa kigoye kumvikana haba mu gihugu ngaha haba hanze, aha umuntu wari wese aba inyuma y'Uburundi n'umurundi, kugira ngo ibikorwa byawe bitere imbere bisaba gushiramo ingufu nyinshi cyane. Kandi twamye ku mwanya muremure cyane, twamye turondera turondera abantu bashobora kudufata mu mugongo kugira ngo umuziki wacu aba diaspora natwe ushobore kuronka ingufu. Muri ibyo bikadufasha kugira ngo dufashe n'umuziki w'Uburundi ushobore kuronka abadamini, abantu bashobora kuba basohora kanoti buke buke kugira ngo dushobore gushikana ibikorwa byacu inyuma y'Uburundi. Kubw'ivyo jeno basaba mukomera amashiriko ku mukozi. Igikurikira no gushimira abarundi bene wacu, aba artist bene wacu basanzwe baba ngaha mu Burundi, ukungene babandanya gukora ijoro n'umutaga
notumira aba diaspora bose aho bari hose bashobora kumva kano kamo, tugerageze tugende kuinvestisa mu gihugu iwacu, tugerageze tugende gukuza industry, gukuza buri umuntu wese mu gihugu ashoboye. Ushobora kuba utaririmba ariko ukaba ushobora kurima, genda ufashe ujya arima umuhe isuka izomufasha kurima, ejo jo bundi niyo yunguka azoronka amafaranga yo kuja kuraba show, sivyo? Kubw'ivyo turakeneraniye, abari ngaha barakeneye aba diaspora turakeneye abari ngaha. Muri ivyo bike nshaka ku introducinga cyangwa guhamagara umugenzi wanje Soshomura yaje avuye mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo nawe agire ko abaramutse ababwire nako bibaye abatekeri, ko ndibaza ko ni rya mbere nk'uko twamye tubivuga, ni rya mbere ashitse mu gihugu cy'u Burundi, kandi tugashimira cyane gose twivuye inyuma leta y'u Burundi ashoboye kubishoboza ibi byose bishoboka. Murakoze. Murakoze cyane, mugabo ndabaramukije mwese. Nishimiye kuza mu Burundi cyane, by'umwihariko noneho nakiriwe neza cyane. Naje niteguye iki gitaramo bihagije kuko nakimenye zashize iminsi kabisa, so ndizera ko abantu bose baje muri conference bagenda bakabwira abantu ko ejo bizaba biryoshye cyane. So ikindi kintu kinshimishije nuko nzaba ndi kumwe n'abafana, abahanzi ngewe ndi umufana wabo cyane. Umpereye ibumoso bwanjye Big Fizzo, dufitanye n'indirimbo yitwa Handsome yatumye abarundi benshi cyane bamenye izina ryanjye, ndamushimira cyane. N'ubwa mbere mfashe mikoro ndi kumwe nawe noneho mu gihugu cy'u Burundi, ndamushimiye cyane imbere y'itangazamakuru kuko hari intambwe nini yanteje mu muziki w'abantu ndetse n'iwacu mu Rwanda. So n'abandi bakomeye bazaba bahari, ndabizi neza ko bashoboye kandi tuzagira igitaramo cyiza. Ndashimira cyane DICOBU yagize uruhare rukomeye gutumira Soshomura. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba ibitaramo bitari biherutse, haje impamvu zitandukanye na COVID, ariko uyu munsi niba bishoboka bizagenda neza n'abandi baze ndetse n'abarundi baza mu Rwanda. Ndabashimiye cyane. Murakoze cyane. Moses bankorera kuri DKTV TV. Akabazo kanje fise shaka kubaza, bavuga bongereza time is money. Turaryohewe yuko DICOBU iri system anglophone. Turabona kandi yuko ku gicapu abatumire bazoba bahari ku munsi w'ejo batumire badasanzwe. Mwamuganye iki mu bijanye n'umwanya ko tubona yuko ari abastari bakaze, ejo bikazotuma abantu baza kare mugabo bagasanga abatumire baje kuraba baje amasaha yitereye. Ico kintu DICOBU baragikosora. Hama tunashimira cyane DICOBU y'uvuye kino gikorwa. None bakuru murongo DICOBU muzuma mukora muri domaine ya muzike gusa, nta bindi bintu nk'abo arongoye diaspora mukora mu gihugu mufatiye ku bindi atari bya muzike? Murakoze cyane. Okay, amasaha tuzoyubahiriza ejo. Ubu ni BMTV, sinzi ko ari BMTV yavuze icyo basho kibazo. Amasaha tuzoyubahiriza, mugerageze muzoshike kare saa 12 tuba dutanguye kurya twabivuze, kuko dusaba abarinzi benshi cyane bari ku rutonde. Tugomba ko umuntu yataza amahera yiwe atogenda aridoga ngo sinabonye naka. Tuzokubahiriza amasaha. Mbega muzoguma mukora mu muziki gusa? Nabyishuye, twebwe ntidukorera mu muziki honyene. Umuziki gusa ni kimwe mu bituma dushikana ubutumwa bwacu kure, ni kimwe kandi mu migambi dufise yo gushigikira umuziki wo turabona neza aho ushobora kudushikana. Umuziki twe turawitezemo ikintu gikomeye, guhindura ishusho y'u Burundi mu makungu biciye mu muziki birakunda. Tuzohindura ishusho y'u Burundi mu mwanya muto biciye muri abaririmvyi. Ibi bintu byose dukora, nk'igihe twagira DICOBU Music Award, abanyamahanga benshi bamenye Burundi kuko ntibari bazi, hari abantu saba batazi Burundi cyane cyo mugabo uzati n'aba Burundi, bivanye n'ingene igikorwa twakoze cyari cyiza cyane kandi cyiteka.